Inyuma y'amazi y'ikiyaga Tanganyika adugiye agaseseka mw'ibarabara rija ku kivuko ca Bujumbura ndetse n'ubu akaba kiboneka mw'iryo barabara, umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganji bujejwe inyubako, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rijejwe amabarabara mu Burundi ARB baragize urugendo ku wa kane igenekezo rya 2022 Ruhuma uyu mwaka ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika iruhande y'ikivuko ca Bujumbura. Muri urwo rugendo bahavuye bafata ingingo yo kugara ibarabara rija ku kivuko gikuru ca Bujumbura gushika igihe kitaramenyekana. Igihe kitari gito kiraheze amazi y'ikiyaga Tanganyika aduga, aho ibitari bike vyononekaye. Twovuga nk'imiryango yimuwe, amazu menshi yasambuwe, ibibanza vyo kwinezereza bitari bike vyazimanganye, eka n'ibindi bitandukanye. Imyaka itari mike kandi iraheze hibazwa ibituma ikiyaga Tanganyika ciyagurira inkengera zaco, bamwe bakavuga ko ari hindagurika ry'ibihe, abandi bati n'abantu bakorera ibikorwa vyabo ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bigatuma haba inkukura. Hari n'abavuga ko uruzi rukuga rwakira amazi y'ikiyaga Tanganyika imbere yuko yisuka mu ruzi Kongo rwoba rwaruzuye bigatuma rudashobora kwakira amazi y'ikiyaga Tanganyika. Ariko kandi twifashishije inkuru y'ikinyamakuru Indundi Culture yanditswe ku wa 11 Ndamukiza umwaka wa 2020, Gaspard Ntakimazi, umuhinga w'ibinyabuzima vyo mu mazi, amenyesha ko iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ngo sigitangaro kuko bitegerezwa kuba buri mwaka mu gihe c'imvura, nukuvuga kuva mu kwezi kwa Gitugutu gushika mu kwezi kwa Ndamukiza, rimwe na rimwe mbere gushika mu kwezi kwa Rusama, aho muri ico gihe amazi y'ikiyaga Tanganyika aduga gushika n'imiburiburi kuri metero imwe, ariko iyo imvura yabaye nyinshi agashobora kurenga ngaho. Turavye umuvuduko amazi y'ikiyaga Tanganyika ariko aradugira ko abarundi bari bakwiye kubahiriza itegeko ribuza gukorera ibikorwa ivyo arivyo vyose canke kuba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika n'imiburiburi ku metero 150 uva ku kiyaga.